Ukurabira hamwe ivyaranguwe mu mezi atatu arangiza umwaka w'ibihumbi 2021 n'ivyakozwe muri aya mezi atatu atangura umwaka w'ibihumbi 2022, kwigira hamwe amadosiye y'ibimenyeshamakuru vyasavye uruhusha rwo kwemererwa gukora ku mugaragaro n'ingene ibimenyeshamakuru vyugaye vyosubira gukora ni bimwe mu bigiye kwigwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gucungera uko ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29 Ntwarante na Vestine Nahimana arongoye uwo mugwi. Akaba yabishikirije mu ijambo ryiwe ryo kugurura ivyo bikorwa bizomara imisi 2. Tumukurikire. Ibikorwa duhejeje kugurura uno munsi muri kano gatondo bijanye n'intumbero ziri muri rwa rwandiko rutubwira imirimo tujejwe. Hariho itegeko ribwiriza urwego CNC ingene rukora. Muri ivyo harimo uko buri mezi atatu urwego CNC rutegerezwa gukorana, rukicarana, rukaganira ibijanye n'imirimo ya misi yose y'ingene ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bakora. Haraciye igihe kitari gito iyo nama itaba, ariko uno munsi yabaye. Niyo tugira dutangure, tuzicarana imisi 2 twiga. Mwavyumvise muri karya kajambo mpejeje kubabwira ko tuzoshobora kurabira hamwe ivyaranguwe biri muri cegeranyo c'ibikorwa vyaranguwe mu mezi atatu ya nyuma aheza umwaka w'ibihumbi 2021. Tuzokongera kandi twihweze icegeranyo c'ivyaranguwe muri aya mezi atatu aheze atangura umwaka w'ibihumbi 2022. Hanyuma tuzoheza turabire hamwe ico umuntu yokwita plan d'action yo ku mwaka yari yarashizweho n'urwego, turabe aho tugejeje imirimo irimwo kugira turabe yisigaye gukorwa muri iki gihe gisigaye. Tuzongera kandi turabire hamwe aba bantu benshi ngo twabivuze basaba kwemererwa kugira bashobore gukorera ku mugaragaro umwuga ujanye no kumenyesha amakuru. Hariho amadosiye menshi ari ku meza tuzohava twigira hamwe. Tuzongera kandi turabire hamwe mbega niba hari ibinyamakuru bikiri mu bihano, nk'uko nyenicubahiro umukuru w'igihugu yari yararivumereye ati CNC mugume mwicarana muganire n'ibimenyeshamakuru, ati zishaka kumva ibimenyeshamakuru biri mu bihano. Tuno mwaka muri bino bihe ni igihe cyo kubaka igihugu cacu. Tuzoheza rero dusubire twicarane turabe ko ibiganiro twagiranye n'ibimenyeshamakuru bikiri mu bihano vyoba vyaragiye mu ngiro canke bitera imbere kugira ngo twongere dufate ingingo. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwahisemo kudutega yompi naho ubutaha.